ukibona uyu mwana nk'umuntu afise umutima wicwa n'agahinda ukababara ukabura ico uri bukore. Ni umwana ari mu bubabare budasanzwe, ni umwana abayeho ubuzima ubona ko butamworoheye, ni mu muryango ariko kandi usanzwe utanifashe bishemeye. Uyu mwana nawe niwe jewe ngiye guhagararako cyane kuko nabonye ko afise ibibazo kabisa bimukomereye, na cyane cyane ko ingwara zitateguza kandi atawe zigera umutwe. Ni mu muryango uherereye mu ntara ya Bubanza, akaba ari muri commune Musigati, akaba ari umuryango w'umushinga ntahe Kininga Celestin yubakanye na Cimpaye Jacqueline, aho ubona ko bafise abana bagera kuri 4. Uwo mwana mubona gwa ijisho ni imfura yabo, nubwo ubona ko ubuzima butaboroheye. Hari byinshi wewe jewe canke n'uyundi twokora uyu muryango ugashobora kugira akanyamuneza, ukanezererwa ubuzima, ukabaho neza unezerewe ndetse uryoherewe ubuzima uko bwaba buri kose. Ariko kandi ahanini kibabaje ni ingwara n'ubukene. Ariko reka mbamenyeshe byinshi kuri uyu muryango, maze ni waba ufise koko umutima, ni waba uzi neza koko ineza itabora, ushobore kugira icyo ukora, canke ni waba ufise umutima wo gufasha ushobore kubashikako, ubashigikire canke ubatera intege kugira ngo ahanini cyane cyane uyu mwana iki kibondo mubona ngaho oye gishobore kuvugwa, kumbure naco kigire amagara meza. Uyu mwana rero ari nayo mfura y'uyu muryango agwaye ijisho, aho ubona ko yimburutse cyane kandi biteye ubwoba. Afise imyaka 7 nkuko bishikirizwa n'uwo muvyeyi wiwe, ati byatanguye ari hagati y'imyaka 3 n'ine akiri muto. Ijisho ryiwe uriravye wicwa n'akababaro by'ukuri, iyo aryamye ngo rivamwo amashira ku buryo rigera aho rinuka. Aba bavyeyi bakaba bamenyesha ko bigeze kuronka umugira neza, maze atwara uyu mwana kwa muganga aravugwa, ariko mu nyuma ntibyabandanije bimera neza, ahubwo umwana uko mumubona yakomeje kuremba, bigeraho ijisho buye kabisa ubona ko ryasinzikaye. Ari nayo mpamvu bakomeje gutakambira abo bishobora kugira ico bakoze. Wigeze kumuvuza nabo rero ngo ntibamwibuka neza amazina, gusa ngo yari umugira neza nyene Wini Bujumbura. Ngo yigeze kubibakorera, umwana ajanwa muri Rwakarede arakurikiranwa, ariko birangira n'ubundi mu nyuma ijisho ryongeye kugorana. Bakomeza gusaba ubufasha kugira baronke abagira neza bo bagarukira. Inshuti yanje mugenzi, wewe mukunzi w'u Burundi, wewe Imana yahezagije ibitandukanye, nimba koko wizera ko ineza itabora, bigukundiye uze ugira icyo ukora canke ugira icyo ukorera uyu muryango, kuko aho babaye ntibyoroshe. Inzu ubwayo irava, uko muyibona isakaje imitoto, abona utuntu nyene n'utwatsi hambavu, gufungura ntibyoroha navyo, kuko nkuko uyu muvyeyi abivuga bisaba guca ingero, hama mu gukorera abandi uturaka nko kukamase, gusenya udukwi no kuri utundi dukorwa nyene kugira ngo bashobore kuronka uko bashobora gufasha umuryango. Nyene urugo akomeza atakambira uwo wese rero afise umutima wo gufasha kubagarukira, maze nabo bakabaho banezerewe. Iyi nkuru yejewe nahisemwo kuyibasangiza maze kubona iyi video, intera ikigongwe nanje nibuka ko basi nimba ataco mfise, wewe canke uyundi wese afise umutima wo gufasha, mushobora kugira ico mukoze. Mushobora kugira ico mukoze, kuko nkuko mubizi mu buzima busanzwe ineza ntibora. Nta wakoze iciza ngo yicuze, nta wakoze iciza ngo yihebe, kandi nta wakoze iciza ngo ahombe. Ahubwo kenshi iyo umuntu akoze iciza arunguka. Ariko iciza nuko buri muntu wese iyo afise umutima, buri muntu wese iyo yibuka ivy'Imana dukorera umunsi ku yundi, iyo gusa umuntu avyutse agasanga arahema, agasanga ari muri bazima kabisa, ntugo buri cyo ushimira Imana. Jewe canke wewe dushobora kuba dufise amatungo, ariko aya matungo yacu
twibuke neza yuko iyo tugize ico dufasha abandi bituma natwe tubaho tunezerewe, kuko babandi twafashije hari igihe badusengera, hari igihe badusabira imigisha, hari n'igihe Imana ubwayo ishobora kuvuga ati nakawe narakubonye warakoze iciza, uri umushumba wanje mwiza, urabana n'abandi neza, uribuka gufasha, ukibuka yuko umuntu wese atishoboye ahubwo agira ico afashijwe n'abandi canke nawe agafasha abandi. Buriya twese ahantu tugeze mu buzima tubayemwo kuva tuvuga kugeza no munsi, ntihabuze uwagize ico atumarira, ntihabuze uwagize ico adukorera kugira ngo dukomeze kubaho tunezerewe, kubaho twishimye, kubaho tutababaye nk'uko abandi basanzwe babivuga. Ushobora kuraba mu byo ufise canke mu byo utunze ukavuga uti koko ndakwiye nanje kugira ico nkora, nofasha umuryango, nogira ico ndabafashije. Baripfuza kuba mu nzu nziza, baripfuza kwanza kubanza kuvuza uyu mwana, kuko nkuko mubibona koko umwana amerewe nabi, umwana araremvye, yipfuza ubufasha bwanyu. Wewe ufise ico Imana yaguhaye, wewe ufise ico Imana yaguhezagije, ikirirageze ushobora basi vyibuze kumuronderera abantu bakamufyaturira amatafari, bakamufyaturira amategura, yewe uko bikunze kose ukamwubakira akazu gakwiye ashobora kubamwo n'umuryango wiwe. Mwege mufise uburyo bushoboka, mushobora kuvuga muti reka twiyoroganize tuje hamwe turi nk'abantu bangahe, hanyuma dushobore kuja gushigikira umuryango, canke mugafata uyu mwana mukamujana kwa muganga nk'uko umuvyeyi avyipfuza. We waravuga ati imbere ya byose umwana wanje abanza agakira, ivy'ubuzima mu nyuma noza kubikurikirana, ariko ari uko uyu mwana wacu yamaze kuronka amagara meza, uyu mwana wacu yamaze kuronka ububasha bwo gusubira mu ishure, kuko nkuko uyu muryango bivuga, uyu mwana ngo ntibwikunda ko aja ku ishure kuko hari udukorwa adashobora gukora, kuko iri jisho koko riranamubangamiye nkuko namwe mubibona kabisa. Ni kibazo ubona ko gitoroshe, ni kibazo ubona ko kaze kandi kabisa kinateye ubwoba. Wewe rero ufise ico ushobora guterera, gira impuhwe canke nimba ufise aho ushobora kumudodorera, mudodorere. Bagira neza barongozi mu bisata bitandukanye by'igihugu, bantu mufise uburyo butandukanye, jewe canke wewe canke uyundi, turashobora kugira ikintu dufashije uyu muryango. Rero nko mubibona, izo nimero mubona muri ekran ngaho oye, murashobora gutelefona uyu mugenzi wacu wa muri Wagos TV yashoboye kubakoresha iki kiganiro mubona, canke mukaja muri commentaire ya mbere banza harimwo link bashikana kuri video y'ikiganiro bakoranye, mugashobora kumenya byinshi byimbitse, kuko iyi nkuru jewe ndiko ndayikotinga ndayikura handi hantu kugira ngo nanjye nshobore kuyibasangiza, mumenye yuko twe dushobora kuba tubayeho neza, wewe ushobora kubayeho neza canke jewe, ariko hari abandi ubuzima hano hanze butoroheye. Niyo mpamvu rero jewe nawe dukwiriye kugira ico dufashije abandi, kuko jewe nawe natwe ntabuze abandi badufashije. Gufasha ni vyiza, kandi gufasha ntaco bitwaye kuko twese twarafashijwe. Ndabizi neza ko nta muntu numwe ageze ahageze ata wundi muntu yashize mu kuboko. Reka ndagushimire wakanze subscribe kuri Fulgence Mika, ndagushimire ukomeza kubana nako mu biganiro bitandukanye n'inkuru zitandukanye. Ndagusabe gukanda like, ndagusabe gusangiza inshuti n'abagenzi, ndagusabe gusiga icyumviro cyawe muri comment, ariko hagataho wibuka ko hari indi miryango itamerewe neza. Fasha ukibishoboye, kuko ejo canke hirya yejo wowe wafashije nawe azofasha bawe. Wowe wakoreye iciza, ico ciza wamukoreye kizoguherekeza, kuko amatungo menshi tugendana nayo tuziga kwinosi. Maze nkuko mubizi abemera Imana murazi neza yuko umuntu yapfuye, nyuma y'urupfu hariho ubundi buzima, kandi ku munsi w'umuhero nitwamara kuzuka kugira ngo badokere urubanza, kumbure cya ciza wakora kirashobora kukurokora ugasanga ugiye mu ijuru. Reka rero ndagusabe kandi gusangiza iyi nkuru koko ishobore gushika kure. Niwaba ufise ico ushobora guterera, hari kwi nimero z'uwo muhungu wo muri Wagos TV yitwa Danium, canke nanjye urashobora kumbaza aho ari, ndashobora kumutelefona nkaguhuza nawe, canke nkamukwereka mukayaga akagushikana kuri uyu muryango. Uyu muryango nkuko nababwiye ni mu ntara ya Bubanza, niyo baba. Ntiyavuze neza umutumba, ariko baba muri komine Musigati. Uko biri kose Danium yo dushikana neza aho uyu muryango uri. N'umuryango ugizwe n'abantu batandatu. Nyene urugo ni Kininga Celestin,
umukenyezi wiwe yitwa Cimpaye Jacqueline, afise abana bagera kuri 4, aho iyi mfura yabo ariyo mubona ifise iki kibazo ciri jisho kabisa kitoroshe kabisa. Nshuti nawe mukunzi w'u Burundi n'abarundi, we mukunzi wa Fulgence Mika, wewe wese wumva ko gufasha ari vyiza, wewe wese wumva ko gufasha bitanga umugisha, wewe wese wumva ko gufasha ari igikorwa gikenewe mu buzima bwa buri muntu wese, gira ico ukoze Imana izobiguhembera. Reka ndagushimire ko babanye nanje, wakoze Imana iguhezagire mu byawe no mu bawe, maze urondera uronka ukomeze kubaho utababaye. Ariko kandi ndakwibutsa, wewe ufise ibyo ukora, wewe ufise business zitandukanye ufise ukora, wewe ufise impano zitandukanye, twegere tugufashe kwamamaza ibintu byawe maze bishobore gushika kure hashoboka. Twandikire maze dushobore kuyaga uko dushobora kubikora. Imana ikomeze ibazigame, ibahe amafufu n'amafaranga kugira ngo mukomeze kwiyungunganya mu buzima bwanyu aho mubaye.